gwanira umwanya. Yes, cyo kintu ni kintu cyateye nuvuga amakenga murazi ko twagiye turabivuga kuva saison irangira baja muri Coupe du Monde Club. Iyo Coupe du Monde Club bari kumwe nane na Xabi Alonso. Tubona muri iyo Coupe du Monde Club ntamukinishije, ariko Rodrygo tukabona Real Madrid iri kwivuga ngo uyu mukinyi tumukeneye ko ni muri miliyoni 90. Mu nyuma baravuga bati turavye ingene twoba dukeneye n'abandi bakini canke iki umukinyi umugwi ushaka ko tuvugana nuze twuvugana tukaraba tukagabanya, ariko nta mugwi numwe wigeze wipresenta vya havugwa imigwi ibiri gusa. Higeze kuvugwa Arsenal igihe ibi vya Eze biko biragorana byari bihuwa bien sûr. Oya igihuwa cha Arsenal kuri uriya mwanya hatanguye icuyu. Uravyumva tangura Rodrygo mu nyuma Sesko yaravuzwa, ariko kuri Liverpool Sesko yavuga ku mwanya wa Gyökeres nk'umuwaje. Rero kuri Liverpool akavugwa biko bava ko Luis Diaz ariko arifuzwa na FC Barcelona za Bayern Munchen, ariko nta kintu cyakozwe. Ariko begereye Rodrygo kamubaza we mbona yuko ngena meze avuga ati sinshaka kugira sorti nkiyi kumenga mbaye umuntu umwendezirable muri Real Madrid, ndashaka kugwanira uyu mwanya ndazi ko ndabishoboye, ntibashobora kundutisha abana bakiri bato, ndazi ko ndabasumvye. Ariko wenda babwira ikintu kimwe abera na Yves burya umumenyereza yamaze gufata ndayifate basi nk'ingingo, burya biragoye ko ushobora kumukonvenga atagize ikibazo cyo kubabaza umukinya kababara, aguma ari kuri ya objectif yiwe. Bimera neza bimera nabi sukuvuga yuko Rodrygo atarakerewe muri Coupe du Monde Club. Yari umukinyi mwiza, ariko akavuga ati guma ngaha wicare. Rero vyumvikana uyu mukinyi ivyo avuga ngo Jenzo gerageza kugwanira uyu mwanya. Abirari iyo uri umukinyi ukabona match imwe 2 3 4 5 nturi kurakina, nubwo vyoshika umumenyereza akavuga ati ndagushiremo muri 15 minutes za nyuma uwa wamaze gutakaza icizere uyu bizomugora. Iyi decision agira fate nivyo Real Madrid ntiyamworohereje. Je kuvuga ku bwanje jewe nabona ko Rodrygo ahubwo Real Madrid musavye iti turashaka usohoka, ahubwo je nari kubegera nkababwira ati oya ntibigeze bamubwira uko gusa bamweretse akwatari muri plan zabo, bamweretse ko umwanya wiwe atari nkuko byaho. Yes, rero nari kubegera nkababwira ati ndabinginza ahubwo nkibi ariko arakora Ceballos kuri Real Madrid. Real Betis kuri murondera igatanga amafaranga make ya Madrid ngo dushaka, arababwira ati ndabinginza nimba mubona yuko je mwana nta office emera amafaranga kiratanga ngende kwigerageza handi. Na Rodrygo mbona umenga una munsi sinibaza yuko hazoba kamwana mu macaye kagasantima kuri Ancelotti muri Brazil. Ubu abakinyi beza muri Brazil twarabuye muri Coupe du Monde Club, abakinyi beza muri Flamengo, bo muri Palmeiras, bo muri Botafogo. Rero vyumvikana uyu atagiye araronka umwanya dushobora kumubona muri Coupe du Monde tukabona pour la première fois nka Rodrygo tuze umukinyi mwiza ntahamagwa muri Coupe du Monde ya 2026. Ntibishoboka. Birakunda kuko uno musaba Mateus kunya bose barahari guca kwa hande bazo performinga muri novwe intango ya saison. Urazi yuko Coupe du Monde ari fin ya 2025 na début 2026. Uyu mukinyi ata match nyinshi afise gusa ntiyokina no kuhamagara ntahamagagwa uzora bivanye na Brazil no musugwe giriko ni muri iyi Real Madrid ahagumya azokina Rodrygo jemba nazokina gatoya azobura umwanya nyene nkuko bayimubwiye mugabo Rodrygo ntushaka kumuheza inyuma y'ikibuga gatoya hari ukuntu iriya Monde de Club batanze ubutumwa kuko ugerageje kuraba n'amasatizi bari bafise. Ijya rero reka ndakubwira impamvu za Rodrygo kudakina. Nkubu yafashe ingingo y'ukuhaguma mugahajya harimo ikintu cuko yamaze kwerekana volonté y'iki yugusohoka, kandi iriya yari Monde de Club Alonso yari kayikoresha nka pre-season, yari kategura biwe. Ivyo rero biratandukanye. Kuba takina ni kubera ko babona ko nubundi nta kamaro ko gukinisha umuntu buca sohoka atari muri plan zabo, ahubwo reka twebwe twibande
kuba zosigara ngaha ariko no mose ahagumye ndakurahiye uzora namakuru yaje kuba anaje hagaragara ko ashobora kuba bigize bino byo kugwanira kino kibanza bivanye nuko uno munsi ku isoko na equipe nimwe ikomeye kirikira mwipfuza baranazimba ko Rodrygo nta muntu atomwifuza muga Rodrygo impamvu Madrid igomba menshi kandi nawe ntumuhemba bike kandi n'abaje biwe bivugwa ko bakigirane kino kibazo na Perez kuko yadindije no dossier atarekana namurekura kandi yotanamwemera kuzomukinisha Tottenham Hotspur yadodoye baravyanka Rodrygo nyene navuga ati ikosa Madrid izokora ni rimwe urabona kiki nagira agire amare sezo yose atari titulaire nugira inyuma y'iyi sezo hari umuntu uzobwira ngo agohe 50 ngo anayagure uzabigoye no musi ibari kwikontanta barohondeye nkubiyo bemera kumurekura kuri 60 ayara mahera me equipe menshi yayigota urugenda ndakubwije ukuri Yves c'est vrai n'umukinyi mwiza kumbura agiye usanga muri plan y'umumenyereza Alonso avuga ati aha ndabona yuko biko biranka nshyiremo Rodrygo ariko ndabibabwiye bizoba gaki umumenyereza precision yayikinye akina ama match ntagushiremwo avuga ati jewe nitwakoranye yaravyivugiye wenyene abwira abakinyi umukinyi bose amubwira ati mwebwe ndabakeneye mwebwe namwe nimwabona mukidakina nimuze mu ry'imihari ari muri abo yabwiye ivyo yaravuga ko muri abakinyi bose yaragenda aca ku rumwe wese nta mashance menshi afise umumenyereza avuga ati abankeneye naba wowe uri mu baba ndavuga ati wewe umenya umwanya wiwawe ubaye muke nuzu ry'imihari je mu mutwe fisaba nuze nuzu ry'imihari umbwira ngo bikini biki rero genda kubwira Rodrygo ngakuguma nga muri Real Madrid ariko basiwe ashakwa ari umugwi yabuze umugwi mutwara ariko mahirwe ni make gukina match nyinshi muri Real Madrid n'amahirwe ni make kubona yuko peut-être izina rashaka gukora kuko Ancelotti arashaka ati uyo umfasha ibintu byinshi kumbure ijisho rya Alonso cyo nk'igi wanje akamuhamagaza atarashaka gufasha ibinyi sino nahone hari abantu bazovuga bati aragize ka mwana wa mama ko twarabonye uno munsi muri Brazil bafite championnat nziza bafite abakinyi beza rero vyumvikana uyu muri Madrid kuri jewe ndavya n'imindari mifuriza tukiri muri Madrid umwana yitwa Gonzalo Garcia bamwambitse nimero 9 yahorana umukinyi Kylian Mbappe abantu bose bati wa mwana biraheze agiye kuba nimero wa kabiri kuri ba Mbappe Enrique baramaheje kumwereka yuko uriya mwana azoba mu backup wa Mbappe kurusha uko Enrique azoba shwayigira kabiri muri Real Madrid ejo bundi sico bisigura yes ejo bisigura ejo bundi uyu musore Enrique transfer yiwe yapfuye kukanyuma muri Real Sociedad agira genda basanze afise akavune biza gupfa mu nyuma baravuga bati nta kuri naguma rero vyumvikana uyu mwana kiriya gipeti kirantwenza sana bimwe twavuga bimwe twavuga sezo igitangura umwana baramukuye hariya muri ni Palmeiras yavuye ni muri Palmeiras ariko araguruka bashatse kumuzana hakiri kare bati oya turacamukeneye bati sawa nakurire ngaho bamwe baravuga bati nyabuna umwana kuza muri Real Madrid yari kubanza guca handi hantu agakomererayo ntagende muri uyu mugore wa Madrid kuko ikibanza kuri Mbappe si wa unda azogira Brazil izomara amezi 3 kugira umwana azoboneke ariko no munsi baciye bazana kandi kavuye muri Castilla hariya karaje garuka performing hajya uyu mwana rero mbona yuko uyu nugiye kwicara yiyakire kumbure arindire muri December hagere bamurondera iyo transfer Enrique yarakuye omwe gusaba ko banamutiza ari imigwi myinshi imyiza yo mutora cyane gose urabana nk'ubu reka ndagwa karorero nk'ubu bo kwipropose muri Newcastle yagize ibibazo byo kwirondera bataka bose niyo yatatikira neza wibaza Enrique mu makinyi namenyere kikendera yo mu gihugu cy'ubwongereza urumva no mukenye mwiza cyane hari izo zanuze nya za Real Sociedad vyanse kwajamo muri Espagne zinga nikizomutunga ama ekipa akunda gukina za Champions League urumva sipoza za Mirase zimereye nabi zafise mze ntuzenya hariya niyo vyokagora kwibana none karamaze no kwiha umukenyezi
kazogenda kibere kwa Madrid ya nana ko naraba gatoya Yves abakinyi bagiye barambikwa ino nimero muri equipe ya Madrid novuga ngo uwitwa Gonzalo Garcia ashobora kuba rumwe mu bantu aje equipe ya Madrid mukeneye kandi ashobora kuba yahawe ikizere gusumba bamwe mu bakinyi nkuko twako turavuga witwa Enrique buri ino nimero yambaye n'abantu bake cyane muri equipe ya Madrid dufatiye kuri kahise kahagufi cyane kandi bagiye barayambara hari ukuntu batanguye umusaruro kandi bare bakinyi baboneka cyane mu kibuga nkuko uriya mwana nyene yaje agaragara mu kibuga sinzi ko mwabonye iriya Mondele Club yamushize ku rwego witwa mugabo muri Madrid nta bantu bayambaye ni Benzema na Ntuzi ni uwambere cyangwa kuyambara yitwa Fernando Moriente ya nanako naraba nibaro bimwe yaje kubagira kuko uno yaje kuba yambara Morientes yarasanzwe yatwaye ibikombe byinshi harimo na Ligue des Champions yatsinze ibitsindi jana kuri muri Madrid Champions League yatsinze ibitsindo wa mugabo kiki yari class oya esa kuko cyagiye ari kuri bara Gonzalez bahari ariko yatsinze ibitsindi jana mu nkino amajana 172 yakiniye equipe ya Madrid urumva se biki yarambaye kandi witwa Ronaldo Nazario una kandi yatsinze ibitsindi jana 4 mu nkino jana 177 yakinye burya Ronaldo ntiyabanje kurindira ko ari ntuze yayikura nyene muri Yentes kuko yashitse itari disponible abanza kwambara 11 muri Yentes niwe yaciye yimusigira giye uyu kandi Ronaldo Nazario nawe yasigiye witwa Roberto Soldado nawe yari umuntu kinyasanzwe Soldado kuko yaje kubahinziza ibitsindo bine mu nkino 27 yakinishijwe hanyuma iza gufata witwa Javier Saviola nawe yaje kuba atsinda ibitsindo 9 mu nkino 35 nka Morientes nabo barabakinyi kariyere yabo barabaye abakinyi beza mugasi bitanga muri rusange ni nkuko Enrique ari kuca yihabwa ata bintu birebire arakorera equipe ya Madrid yaje kuba rero ifata kandi yarambawe na Cristiano Ronaldo wewe yaje kuba atsinda ibitsindi amajana 50 mu nkino amajana 3 ego nivyo Ronaldo yashikiye kuri nef seti cyambara Raul ya yaje kuba rero ayambaye yakinye nkino amajana 343 atsinda ibitsinda amajana 50 urumva yarayikoresheje byiza kuyo yayihaye n'icubahiro 19 hanyuma Karim Mustafa Benzema nawe mu nkino amajana 348 yakinye yambaye ino nimero yatsinze ibitsinda amajana 354 ari nako Mbappe we yatsinze ibitsinda 44 byonyine gusa yambaye ino nimero kuko ni sezimwe hari mu nkino 58 yakiniye equipe ya Madrid no musero kuyiha uwitwa Gonzalo Garcia Genovuga numwe mu bakinyi bwa mbere no mu Espanyol ica kabiri ni numwe mu bakinyi no munsi aje muri za project equipe ya Madrid twumvise nko mu mpera za sezigirikira irahera bariko barifuza umukinyi Aristide Dojozero ashobora kuza avuye kuri bench ariko mugabo umwanya n'umwe ashobora kuba witega ko ashobora guhindura urukino mu gihe twabonye equipe Kylian Mbappe umukinyi uno munsi kuri plan B noza nkavuga ku bijanye na duel Mbappe umwe makinya uza kubona agaragara cyane ariko mwico gihe mu gihe Madrid ifise umukinyi canke ifise equipe adversaire yoba agoye by'ukuri kumutsindisha byo two kwita tekiniste ku maguru witwa Gonzalo Garcia ashobora kuza agatsindisha umuti nuko rero umukinyi yitwa Marc Guehi umukinyi w'inyuma mwiza cyane kikakina Crystal Palace amaze kuba titulaire muri equipe nationale no muhungu yari karondegwa na Liverpool ukabona ko Liverpool batangwe kuja none andi mbere yuko konatagira Liverpool ya murondera Marc Guehi rero equipe zo mu Bwongereza kabe ziri hagararako uyu mugabo yaransa kongera amasezerano asigaranye umwaka umwe wonyene ariko 55 za Liverpool bavuze ati sigaho habwo unavyumve ko bavuze ati tuzomugumana nawe agende kubuntu nivyo uyo rero ni Crystal Palace ibifashe ingingo nk'iyo mugabo Liverpool ibimukeneye nyene Crystal Palace uyu ni umugwa mu Bwongereza ndawubona nka Tottenham Hotspur nabantu kugira barekura umukinyi bibagora cyane bibagora gose urazi mu myaka yaba uri Fitzaha ejo bundi urabonye Ebereshi Eze nubu urabona uyu kuri uyu nyene Margei erega nawe rizabayemwo amabakroshaje kuko kugira ngasoke muri amugu ba Dominique mwabonye amafaranga yatanze ni equipe igoye gose rero vyumvikana izi plan byo kuri Margei Liverpool yazitanguye imaze kubona premier player ya Ibrahima Konate aza gusaba
ivyo asaba baravuga bati nyabuna ibi ko turi muri plan yo gusha gutabimuha turondere plan B barondera Magehi nara bati ekipe ya Premier League yatwaye Premier League nzoyijamwo nta kibazo ariko kubananiza gutya nivyo mbona yuko bishobora kubagora Konate agiye nawe ashobora kuza kwagusa kuko ni ekipe umuntu wese ayifuza iro grand défenseur wo muri Sri Lions rero vyumvikana yuko nubwo bigoye gucyanya Liverpool ahizomutangira ko nimba yemeye ko Konate agenda nuko rero kuri uno mukinyi Magehi ashobora kujya muri Liverpool bivanye nayo batanze canke akigumira kwa Crystal Palace. Abelard uwitwa Ademola Lokumane nawe ni intambwe ageze kugwego arondegwa na Inter de Milan ndetse aya mbere bamutanze ko ni 46 kuri Atalanta. Novuga ko bikwiye bivanye na sezo yerekanye sezirangiye numwe mu bakinyi kandi wumvise yuko wotanga umukinyi ashobora kuba profile nziza kuri club irenge ya Atalanta Bergamo witwa Rukumana ashobora kugaragara kuko urabe na performance z'umukinyi uno munsi ari ukuntu football modern igeze cyangwa novuga n'ubwo gwa football rukenera abakinyi bakina prise de spectacle babakinyi aza kuba yokina vyinshi mu kibuga sero yuko na club ibina bikeneye uno munsi Lamine Yamal yabidugiyemwo abitwa bano ba Luis Diaz bana bakinyi bari technique cyane novuga Rukumana demura muri systeme ya Inter de Milan nubwo kandi bari basanzwe bakoresha ya systeme y'abataliyano canke 3-5 uno munsi Simon Inzaghi ntabwo akiri muri ya mugwi peut-être rero ko umumenyeza mushasha wa Inter de Milan kubakira kuri systeme itandukanye n'iri ya Simon Inzaghi n'ibintu bishoboka cyane reko bwandira bona ko Rukumana demura yo bari intambwe nziza ateye mu gihe kurekeza muri equipe ya Inter de Milan. Nuko kiki rero hariho umukinyi wa kera wa FC Porto yitwa Jorge Costa yarayitavye Imana. Porto yabimenyesheje ku munsi wejo ariko abantu benshi bakozwe ko n'amajambo Mourinho yavuze ati ni gice cakahise kanje kigiye ni gice cakahise kanje kivuye ku isi. Uyu rero akaba yari kapiteni wa FC Porto batwara igikombe ca 2004 yaciye mu migwi myinshi mugabo yarasigaye sporting director professional director wa FC Porto nyene. Kabasezeye rero isi ku myaka 53 yonyene urumva ko yarakiri muto azize ico bita arrêt cardiaque. Ibi bikunze guhitana aba sportif benshi cyane. Timu gahagarara bukwi na bukwi. Uyu rero yaraye asezeye isi numwe mu bantu bateguruye Champions League atamu nabiya mayi. Iriya finale yayitangaje gose. Yagiye guhuriramwo Monaco na FC Porto. Ariko Porto baza gutsinda Monaco ibitsindo 4 bitatu Monaco yatsinzwe na Porto. Monaco iyo Monaco ni yayifise abakinyi beza benshi mugabo ba Patrice Evra yari Monaco ya Didier Deschamps umumenyereza aba Morientes niyo bari ba Jerome Roten ego ba Patrice Evra hari mugabo yaciye agugwa muri Barca ubwo nyene yitwa Ludovic Julie ariko cyo GFC Porto yose bakinyi beza aba Willian Carvalho yakini nyuma aba Deco hari undi mukinyi yitwa Kezman oya ujana wo muri ari Mourinho ndibuka après ya saison yaciye yimukana babiri. Mourinho yatwaye William Carvalho hamwe nande nundi mukinyi w'inyuma nawe w'inyuma. Carvalho w'inyuma hariho uyundi wo ku ruhande ako yatwaye ko ndakibagiye yabagendanye barabakinyi beza barabakinyi beza na Benny McCarthy niwe yari umusatirizi wabo yari equipe iboneka yuko na Deco Deco n'amuvuzi Deco wamu ni equipe yaboneka yuko twoyibona kube kwa Leicester. Deco razirindi tsina giyo Deco Deco Malamu Arabona twayibona aho kwa Leicester City twara Premier League yari equipe itaboneka hariho ama
zia periode batwaye 2004 2004 zia periode habaye ama surprise menshi cyane nibuke yuko Euro yatwawe na Greece yari 2006 2004 ni 2004 nyine hari ibintu ibiri finale bayikinye na ntuze na Republic Czech n'ibi byabaye no mwaka wa 2000 ni nk'ibi byabaye no sezirangiye harimo ama equipe amwe yaje kuba kuri bitangaza twari bikombe mu buryo butangaje hariho n'abakinyi wa muntu ico gihe za Real Madrid zaviriyemwo muri demi finale mengo iyi Porto yakuyemwo Chelsea nyene bati twabonye Mourinho niwe ibitugiriye ngo bigirira abandi no uno musi re Arsenal iraza gukina urukino no mugwi wa Villarreal igihe c'isaha 2 z'ijoro Emirates baza baragarutse